murabona ko Eliya amaze kugenda kuri urya mupfakazi yamubwiye ati genda uncumbire agatima gatoyi. Yamubajije kwanza tufise iki, aramubwira ati nsigaranye utuvuta dukeyi mu gakarabiro, n'imbaraga karabiro sindabizi neza, n'agafu gakeyi nimba babyita sinzi ko cyari giseke, ubu tubizi ngo ni giseke cyangwa akadobo. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, nkuko musanzwe mubimenyereye kumbona ngaha ni jewe nyene Genevieve NIYOKWIZERA, ngarutse ngaha kuri micro. Nyita kanyo gato cyangwa nyite kaboro biragusha, uko wumva wowe nyene uba ubirongoyemwo kunyita ko bari kunyita. Nkaba rero ngarutse muri cya kiganiro umupfakazi avamwo umuntu akomeye. Twagomba turabire hamwe ku majambo ari muri Bibiliya. Hariho abapfakazi benshi twagiye tubona muri Bible. Muri Bibiliya muradutunga bazi igifarasha cishi niko bica bigenda. Ku bantu b'abapfakazi muri Bibiliya ukuntu bagiye baba intwari, turarabira hamwe kuri wa mupfakazi Imana yarungika ko Eliya akagenda ari mu bugaragwa kubera ko yari yigumije mu bupfakazi bwiwe akaba intwari, akanka kuja muri biriya na biriya, agapambana vrema hakagera igihe ubuzima bwanka bivanye no gusenga kwiwe. Imana iravuga ati vrema reka ndungike umukozi wanje kumbure agende kuri uriya mupfakazi amuntabarire. Rero nashatse kuvuga iki, muribuka irya nkuru neza kubagiye basoma Bibiliya. Iyo uri kurasoma irya nkuru vrema irakwigisha ukumva ugeze ahantu, uravuye mu isi ya mbere ugiye mu isi ya kabiri. Urabona ukuntu Imana nayo imbere yo kugukorera ikintu ibanza kugusaba kwizera kwanza. Ibanza kugusaba kwizera kugira ngo wizere, niwamara kwizera nayo igukorera ibyo ushaka. Murabona ko Eliya amaze kugenda kuri urya mupfakazi yamubwiye ati genda uncumbire agatima gatoyi. Yamubajije kwanza tufise iki, aramubwira ati nsigaranye utuvuta dukeyi mu gakarabiro, n'imbaraga karabiro sindabizi neza, n'agafu gakeyi nimba babyita sinzi ko cyari giseke, ubu tubizi ngo ni giseke cyangwa akadobo. Aramubwira ati nsigaranye dukeyi cyane ngo mangene ncumbe dusangire n'umwana wanje hanyuma cempa. Ariko aramubwira ati genda nyene utirengagije kajya gafu nyene uncumbire ko kuri kajya gafu. Maze ujya mupfakazi yabikoze nkuko yamubwiye kubera iki, kubwo kwizera. Akavuga ati reka ngaburire umukozi w'Imana. Amaze kugenda mwarabonye ibyakwirikiye ko yaciye aronka ibyo azorya kugeza imvura itasuye, aronka ibikwiye, ntiyigeze asubira kubura. Yamubwiye ngo tira ibyo ushaka byose, ngo uvomeremwo amazi ugira iki, aca asanga byose byagize iki, byagiyemwo amavuta, ibindi bwabufu bwasubiye kuzura, ntiyongera gusonza kugera aho imvura yasubiriye gutasura. Rero nari nashatse kuvuga iki muri iyi terme ngo umupfakazi avamwe umuntu akomeye. Ushobora kubura umupfakazi uri ahantu wihebuye, umaze gupfakara umugabo wamaze kugenda, ukabona yuko ubuzima bwanse, ariko nagira ndakubwire ntugire kwihebura. Oya, nureme uhagarare kuri iryo jambo ati jewe ndashobora kuvamwo ubukomeye. Ariko kugira ngo uvemwo ubukomeye biragusaba kwizera no kurondera ubuzima. Ubuherutse mu kiganiro giheruka aho twari twabazaniye umupfakazi yabigishije ijambo nakunze cyane rikomeye. Biragusaba gukura amaboko mu mpuzu ugakora kwanza. Umaze gukura amaboko mu mpuzu ugakora, niho Imana yaravuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Nawe rero ni wakura amaboko mu mpuzu ugakora, uzokora, Imana izoguha ibyo ugaburira izo mfubyi umugabo yagusigiye, izoguha nyene icyo umutima wawe wipfuza, kuko yaravuze ko ari we se w'imfubyi, akaba ari nawe mugabo w'abapfakazi. Niwe mugabo wawe, rero ntuzusubire kuvuga ngo nta mugabo ufise. Hariho abaca bambaza ngo none kadataha ku mugoroba ngo tumubone, ariko
arataha ni kurya nyene uri kuriyumvira biga bintu urya niwe mugabo wawe aba ariko arakumva. Rero nari nashatse kuvuga iki, nagomba nkebure n'abagore bafise abagabo, murabe mwikebuke. Hariho umumama ashobora kwicara ukwezi kwa mbere kuva kibana n'umugabo ntiyiteho gukora, akumva yoguma yicaye, akumva yoguma atega umugabo, umugabo mpaka kura amaboko mu mpuzu. Abenshi iyo umugabo aba yarabareze uko mukanka gukora nawe akaguma avyihoreye, niyo mpamvu iyo mumaze kugira iyoka ugasanga umuntu arapfakaye, bituma uja mu ngeso mbi, ukaja gusambana kugira ngo uronke ivyo ugaburira abana, ukaja gukora biriya na biriya bitandukanye kugira ngo ushobore gucungura ubuzima bw'abana. Ariko mu gihe uba waramenyereye gukura amaboko mu mpuzu, bituma atakintu ubona kigutera ubwoba. Ego nivyo kubera ko uba waramenyereye mwijoro umugabo agukirigita agira gute nyene agutera udukuru, ivyo ndabizi ko bibabaza. Ariko ku ruhande rw'ubuzima, kubera uba waramenyereye ugakura amaboko mu mpuzu, bigutuma urema ugakora, ucupambana kurusha kubera ko uba wamaze kubiki, uba wamaze kuba umugabo mugore. Iyo niyo terme nari nabajaniye uno musi yo kuvuga ngo umupfakazi avamwo umuntu akomeye. Aho hanze dufise intahe nyinshi z'abapfakazi bapfakaye, ariko uyu munsi bageze ku rwego rukomeye kubera iki? Kubera bitwaye neza mu bupfakazi bwabo. Uhagarare ku ijambo uvuga ati umupfakazi avamwo intwari ikomeye, niwo hagarara kuri iryo jambo, nta kizobuza utashika kuco wewe wipfuza. Ntukagire ubwoba ngo utege ubwoba ngo umugabo atahari ntaco nzoshobora, umugabo atahari abana ntibazambara no, umugabo adahari nawe urashobora kubikora bijya yahora ukora. Ni kubera ko abagore ubu muri kino gihe basigaye burira hejuru bakaza kumanika ama etage, kubera ko abagore uno munsi bakora kakazi kose twavuga ngo twarahebeye abagabo. Usanga n'abagore ubu basigaye bambara amapataro bakubaka amazu. Mu buterere niho nabonye n'umugore n'umukobwa ari umutaxivero kandi afise abakiriya benshi vraiment. Rero niyo mpamvu kura amaboko mu mpuzu mwaba mama mwe mugende mukore, nta kizobuza mudashobora gushika kuco mwipfuza mwitwaye neza mu bupfakazi bwanyu. Twari mu kiganiro umupfakazi avamwo intwari ikomeye. Mumfashe kugira amaplatage henshi hashoboka mu magroupe aho muri, mugire kakaboro, sabone, j'aime, platage, musangiza abandi kugira ngo bashobore kumenya ingene umupfakazi avamwo intwari ikomeye. Murakoze cyane, mwakoze cyane kudukurikirana mwe misi yose mwaba mudukurikirana. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha tuzoba dusubira. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.